Dramati yakoresha mu biki? mu gufasha abantu mu kwiteza imbere mu kwinvestisa muri ma projet atandukanye. Yeah. Yanyuma draga umukobwa akakwankira hari ryari? Kwa kane mu kwa gatanu. Drama. Yari uwo nyene nakubwiye naririmba iyo ndirimbo. Kubera harageze igihe nambwira ati okay rero mbwira rero je turakundana ntidukundana, nambwira ati ntidukundana, nambwira sawa. Bayamba. Nubwo birashika mukadraga abakobwa bakabankira drama. Areka kwankira kubera atagukunda aragukunda ku nguvu. Kijya kintu Dramati nimba yarakibonye nk'umuntu usanzwe uzi neza uko mwabanye na KILIKOU muri lebo ya Bantu Boy, ivyo KILIKOU yoba yarafashijwe canke ivyo yoba uko muba mwarabanye nawe juste muri rusange, kijya kintu wacakiriye gute Dramati? First of all ntibindaba. Second kubera iki mutibaza impamvu yashimiye Oscar hatashimiye uwundi muntu wese? Keka abafise impamvu antuka. Cya gatatu umwe wese afite uruhusha rwo kuvuga ivyo yiyumvamwe n'ivyo we watahura. Tarenze kwiyumvira abantu baza kucyakira gute canke birababaza canke ntibibabaza. Byari bikwiye yuko ashimira Oscar imbere yuko ashimiye imbere yuko ico ni kibazo cyo kumubaza. Kandi we bafite impamvu yabigize. Nico kintu rero mwe mwinyegeza ko mudashaka kwerekana. Like kubera iki yashimiye Oscar atashimiye undi muntu. Tuvuye ko atagufasha bwa Big FIZZO bukomeye boba bwaragaragaye mu buzima muri kariyeri ya KILIKOU ake. Mwarabanye Dramati we nyimba ari kabibona. Listen, we nyimba ari kabibona niko abivuga. You not getting anything. Hageze ko Dramati nawe ashimira. Je nshimira buri muntu wese. Yoshimira nde muri kariyeri? Jewe muri kariyeri yanje nshimira umugabo bitwa Jules nyakwigendera. Kuva muri YBSP yarapfuye. Kubera ko niwe yamfashe ukuboko antwara muri Bantu Boy. Shimira Amir kuba twarakoranye muri MA. Shimira Landry SB kuba twarakoranye muri Landry SB. Babaye batatu. Urumva. Shimira baramuza bose ba Chepa Pro bantwaye kwa Amir. Ni kuvuga buri muntu shimira Ade Ingo bamwitwa manager Bruno yandiye indirimbo za mbere naririmbye muri Bantu Boy. Indirimbo zanje za mbere niwe yakuriye. Aho se ni kuvuga abo bose n'abantu nshimira mezo ya Bantu Boy, nshimira Mama Eden, nshimira Big FIZZO. Kweki Big FIZZO baje mu bwanyu. Sindimo imwe mu ngeso ufise utifuza ko umwana wawe yozigira nizi kurara mwibare. Tubarera twakirako. Uri mu bari ibi twavuga yuko cyo kurara mu mabare wabifashe nk'ikintu gikomeye mu buzima bwawe. Oya ni ibintu bikeneye tu mu buzima busanzwe sometimes. Ihorere ije guhoza umu ex wa Sumu ex numukobwa ubukunda tu nitwakunda. Ariko urafise umu ex umwe wa KERA. Oya mushaje. Oya nta mushaje mfise. Bigenda gute drama? Kwa abantu benshi murakunda abasani benshi nyimukunda kugaragaza. Jewe nuko ndamufise no mubereka every day, every single day. Jewe ibana making sure yuko uvyutse nza kumusanga. Wamuvuga yuko uri single searching. None vya vrai Dramati abayeho atamu kobwa bakundanye no kandi naramushaka vyatarisha. Yiga nanje mba nkene urabona kwa kuboro wicara ukabona rino ji baragukubisa kantu na monia mba nkene nanje kubasotora kujya but I don't have it. Kumi vya rino ji na monia hari gihe we nawe bikwa twe biratwenspira mutsa muri twenspira numvise barahebanye ariko ntibida. Makuru niyo niyo aho yandabajije makuru niyo nabyo nzi tubibona nk'abandi. Murabe muhebane hanyuma muracatwenspira muduha kanya tubigireko kabisa. Sikuvuga ngo wame mu kabari ariko sometimes uba bikenewe yuko ugenza connectinga n'abafana ukumva umuziki wawe esku barawufise urabashikira.
utabashikira genda udandaje ico nanka nukuva mu kabara atakintu na kimwe ukoze kubijanye na career yawe urinjiye mu kabare ariko urasohotse atandirimbo yawe oya ntibanayivuze bayivugije ukumva ntayo bakiri genda uvugane na DJ umbwira ati mbiriza rero chukua hizi franga au chukua hii soda hii nyimbo ukuna ipiga kila siku mzogaruke ngamu ngiza sanga bayizi babige afere babige urubuzo uri kurayibashiramo kungu urakora akazi nta muntu afise urudandaza adakurikirana ugurura salon de coiffure nutajayo uzurajayo kuraba ibiharuro ingene bimeze umukwafere wawe azokugurura indi salon yiwe baca yigusigira iyo yiwawe kubera ko nibazobaza ingene niho bose bonyirengagiza amajo mafu mubuze segonda rimwe gusa samhafu bebe Hello to everybody, mambo vipi, mumeze fresh nizera ko mumeze neza ku mpande zose zisi. As you see me, I see you too. Call me my name Alvin Gucci Janjalao Sharpshooter, the morning star all the way from Burundi Bujumbura, like nobody can do that. Bakunzi ba Umutananirwa TV, nizera ko mumeze neza. Murabona ahantu turi ahantu heza mu kibanza ciza, location imeze neza, hamwe wewe nyene uri kuraraba kino kiganiro wo kwifuza kuhagera hano ndi kumena baby killer drama T, our favorite. Yes sir. Baby papa, mumeze neza? Good. Safi sana. Kabisa. You look so good my brother. As always. Money, power. Eh? Power of. Huh? Power of money. Power of money. Nah. Yes, behind camera every day muri kumera MB Silato ni waduha image ameze neza cyane nkuko musanzwe mubizi. Wewe utarakora subscribe ku Mutananirwa TV, kora subscribe kugira ubandanye uronka ama exclusive menshi cyane atandukanye. So bakuzi Mutananirwa TV nari maze iminsi myinshi cyane mutambona ku Mutananirwa TV, aho hari ibibazo twovuga yuko vyahabaye, aho benshi ba komatize benshi uhomba bras Shahomba drama sasa huko isharambia mimi nimehomba twabisigura ikigamze nimehomba nimehomba pesa nimehomba hapana kuomba muonekano talent Yes my brother, welcome ku Mutananirwa TV. Nibaza kandi ko ibintu bimeze neza muri cyane kabisa. We are doing good kabisa. Karibu mwakoze kuza and it's always about love. Asante sana, twahishikiye kandi turabona yuko reka twishimire cyane kuba wanatwakiriye kuko ni niteka ridasanzwe kubona turi hano mu bwami bwawe aho usanzwe uba, kuko ndibaza yuko si buri muntu wese ama yifuza kuza kwa Dramati ngo aronke ubwo burenganzira bwo kubonana na wewe cyangwa bwo kwicara nkuko tuko turayaga. Ndabeshi. Yes sir, drama kenshi yuri muhira ata gahunda nkeko ufise iyo vyuse tumuri rusange uvyukira mu biki? Ndana kimwe kabisa, avyuka ukaraba televiziyo nk'abandi, ukaraba uko umunsi uri kuragenda, ugakoresha telefone, ukaraba ama updates, ibintu vyaho bigeze, ukaraba ama email and all that. Ego kabisa. Ariko ari abantu nkeka bamwe babiyumvira abasani yuko umwanya wose muba muri mu muziki, umwanya wose muba muko mutegura ibintu by'imiziki, ibintu nk'ivyo ntibabazi yuko bwa buzima bundi ku musani bushobora kuba bunasanzwe no mu kindi gihe cyangwa ibindi burasanzwe. Mugabo kenshi nuko wisanga uri muri iyo monde nyene, soit uri kuraba indirimbo z'abandi bantu gira ube inspiré, soit uburi kuganira n'abantu kuri telefone kubijanye n'uwo muziki. So antuka biba bisanzwe cyo kimwe nk'abandi, mugabo wowe ntibikujana andor yakadusanzwe ukora. Kenshi wisangamwe tu. Ariko kenshi ubisangamo tu. Hari ivyo tutoba tutazi kuri Dramati? A lot of things, ibintu byinshi byaje. Byo bari biki? Nimba tari banga. Oya byinshi biba utabiteguye, kujya nyine nawe ushobora kuba hari nk'utuntu ukora tutazi ko dukoze. Kwera ko twese tumeze cyo kimwe.
no matter what hajya n'umukuru w'igihugu arafite utuntu yikorera wenyine tu atabazi n'ingene twaje amabanga twiwe tu ariko tumwe nyene abantu baba bifuza kumenya kuri drama baba batazi muri rusange nico kintu burya benshi specifically sindakibona kubera ko I'm a that person afise nyine ibintu biri normal kabisa ndi normal cyo kimwe nk'abandi bantu kujya nawe umeze niko twese tuba tumeze so kabisa nta kintu kiri specific no uvuga ngo nyine nkora gitandukanye kabisa imbere yuko dushika ku ndirimbo yawe nshasha iri kirarabwa cyane kugeza n'ubu aho twovuga yuko indirimbo iri mu mitima y'abantu benshi indirimbo twovuga yuko abantu bayakiriye ku nguvu nyinshi zidasanzwe kugeza yaho haje amajambo atandukanye kuri bamwe nashoje gukurikirana bashoje gukomatinga bavuga ko Dramati indirimbo warayiboostinze kuko umuvuduko wayo wari udasanzwe cyane imbere yuko dushika hiyo mbe Dramati kugira utegura indirimbo muri rusangi burya wama sinzi kungene no gisigura kugira utegura indirimbo uvuge jewe ngomba ntegura indirimbo shasha ikintu cyambere utangura kurabirako kibari giki ndaba indirimbo nari narakoze genre nasohoye before nkaraba izo abandi bariko barakora nkaraba what's gonna be your message to deliver ingene iri riche mu bijanye n'iki nkaraba statistic nkaraba what is gonna take kubera ko je nkoze audio mba ndiko nda projectinga na video so novuga ko ndaba ibintu byinshi harimo no kwinspira ku bindi bikorwa by'abantu batandukanye and yeah most of the time bashaka gukora ikintu kitari munsi y'ico nakoze before so yeah mu kwezi kwa mbere twasohoye indirimbo nta gatima ariko indirimbo nta gatima benshi twovuga yuko yumvire sasa Dramati vyakweri nta gatima nta kwa kuntu ko kwiyumvira abakobwa byari kugeza yaho tubwiye ko tagatima yifitiye tukaza tubona uduhaye indirimbo ihorere Iga most of the time ntituririmba ku bijanye n'ubuzima bwacu tuhari kugira dutanga ama message urundi umuntu ashobora kumva kisangamo nico kimwe muke je nshobora kuza nkaririmba ibindi bintu bitandukanye atanaho duhuriye so mumve ko we don't sing about us we sing about them canke ibintu nshobora kubansangiye n'undi muntu ibintu nshobora kubusangiye n'undi muntu so yeah ego ariko ari gihe abantu bavuga yuko kenshi abaririmvyi baririmba ibintu bibabako kenshi mugabo ntushobora kuguma muri iyo ka kubera kugeranije kuraba n'abandi bana quand on dit dollar toi tuvuze nyene kuba artistique tu vois kandi mu bintu bijanye na art harimo gucreatinga harimo gufata ibintu bitandukanye ukabigira ikintu kimwe so soit turaririmba iby'iwawe soit tukaririmba ibijanye n'ivy'abandi bantu it's always going to be different somehow kabisa ariko kuva dutangura umwaka wa drama ni kihe kintu kimaze kukuryohera nubwo vyogenda gututi utocibagiye being honest ni the way people react ku craft yanje ingene baba bari tayari kugusupportinga babikora ku bushake bwabo nta tegeko riba rihari bashaka bo bireka muga the way bama babikora every day it really pleased me a lot kabisa indirimbo ihorere igiye mu bantu ariko abantu ntibazi ijya ndirimbo byagenze gute kugira Dramati afata umwanya yandika indirimbo nkijya indirimbo ifise amajambo akomeye nkajya duhe story gato drama Dramati nanditse ihorere 2025 mbese shash ni yanditswe ubu oh yeah most of the songs ziba zihari tu navuga ko twayiririmbye after ya ihorere ya ntagatima and it was just kwa kundi muri studio and then je ndambwira ati I want to dedicate ndirimbo ku muntu I feel like nshaka nyene gutanga message kubera ko yari kuba ari cadeau anniversaire so navuga ati nshaka kwandika indirimbo comme ça ndoyisohore kuri anniversaire y'uwo muntu and then ibe cadeau yiwe so yeah indirimbo iba iravutse
ariko uwo muntu nta niyo yigeze sinzi ko yayumvise kubera ko ahageze kwisohoka tutakivuga ariko wowe watagatinze nyene kuriya muntu nta nubwo wigeze wiyumvira kuyimurungikira kugira ntazobwiye ko yirengagije no nayimurungikira tukivugana mugabo imaze kugera gusohoka ngira arayizi ariko hantu kubera ko yayumvise before akaba azi yuko ari we ntabyo yarazi ariko nyine navuga ati nzobimubwira kuri anniversaire yiwe acagira byamaze kuyanga byahaye ariko ngiyi indirimbo iragiye ahabona indirimbo imeze neza cyane amajambo arimo akomeye cyane ujya mwana ari muri rya video drama byagenze kuko numva amakuru ari hanze avuga yo kujya mwana ngo numwana muto mtoto wa myaka midogo ngo kugira ngo agaragare ngo mu bintu vy'ama video ngo mbe dramatique kuko narigeze je gupostinga avuga nti uyu mukobwa mubona dramatique yashobora kuba yaramuhemvye ama miliyoni menshi cyane kugira agaragare muri video yiwe nkakujya dramatique amatuzanira ibintu biri exclusive ibintu atana hamwe ofu bibonye yani ibintu wenyene biba biri ku rutonde bimeze fresh ujya mudata ujya mwana byakenze gute before nari kuri IG and then I was looking so ndibuka ko twari tumaze guhura rimwe and then ndamubona aho nyene nkimubona kuri IG I had the flashback I was like let me ask her kanda mubaze ndamwandikira ndamupropose sinari nzi imyaka yiwe kandi ntibiba bindaba kubera ko I love being professional anyway so ndamwegera ndamubaza ati ibi bintu bikora and then she was like yes bisaba iki bisaba ko muturiha nkuku bisaba ko mutegura ibi mukaza mukabonana na papa mugasinya contrat manager wanje mugasinya contrat and then it went so smoothly twarasinye contrat papa we yarabizi so nibaza ko atakindi kintu cari kiruta kumukoresha papa we wabizi vyarinze gushika muri famille nyene papa you have to making sure yuko ikintu uri kurakora ejo kitazokuzanira ingorane so we signed the contract amahera twavuganye twaramurishe twakoranye neza atari bangaho amafaranga muzomuhamagara zobibi barapaid her uko twarayamuhaye tu uko abukoresheje we mu ndirimbo zawe zose ntibigera bidoga bose barashira ntushobora kwidoga kubera ko je numviriza ivyo ushaka nkakubahiriza ku byo ushaka nanje mba nkeneye yuko what I want delivering it too ariko abaga ntiyarazimbutsa nto ngangaye wapi azoba ha interview mu madala cyangwa azoba mu madala cyangwa mu marundi mugabo soble nigiki twovuga ko cyo bacara kugoye uri muri shooting ya IHOLELE twari dufite umwanya mutoya actually and then byasaba ko dukoresha kwiyumvira cyane hagati jewe Oli Black byasaba ko twiyumvira byatari no kuvuga muri uwo mwanya ibintu byose twategerezwa kubironka twategerezwa kumakinga ashaka ko dukorera ku mwanya and then biranka twari supposed kubikora mu munsi umwe and then tubikora mu minsi ibiri iciza nuko ikirere cyaradukundiye kiretse gusa iyo hotel hamwe no kuronderera ibintu icyarimwe bikatubana byinshi nibuka ko ugereranije kuraba n'amakrizi y'ama essence turimo ibintu bica biba expensive kurusha so nyene twisanga mu detail menshi maremare kubera umwanya kubera guhiga ibintu icyarimwe ego most of the time byari ivyo ariko biragera aho ugera yaho uri muri shooting ibintu bimwe bikabura canke ntibigende neza iyo ndirimbo iyo shooting ukumva umengo uwo biheba ahubwo ama shooting yose maze gukora ino niyo yoroshe kurusha izindi zose yes kubera izindi muraruha mu mutwe mukaja mu location ugasanga ibintu mwubatse byabomotse a lot kandi ugereranije kuraba nta bantu benshi bari muri video so byari byoroshe kumanaginga kurusha iby'ubuheza cyo kimwe nk'uko usanga uri gukora video irimo abantu 50 30 bisaba ko uza kugaburira bisaba ko uza gukurikirana batashe bashitse baje baziye rimwe baronse ibyo bambara so this one was kind of not bad ariko arashaka kuba hariyo intambamye nkeka zishobora kuba zarabaye abantu batigeze bamenye ariko bamaze kubona video ngira sose atari ivyo gusa vy'umwanya ivyo vy'umwanya byo gukorera kuri pression nta bindi kabisa thank God ego kabisa
twovuga yuko ihorere yaje ije guhoza umu ex wa sumu ex numukobwa ubukunda tu nitwakunda ariko urafise umu ex umwe wa kera oya mushaje oya nta mushaje mfise bigenda gute drama ko abantu benshi murakunda abasani benshi nimukunda kugaragaza jewe nuko ndamufise no mubereka every single day jewe ibana making sure yuko vyose uza kumusanga wamuvuga yuko uri single searching ubu searching ahubwo nzogakura sigare ndi single gusa give up kurarondera drama oya umwe ndarondera narabantu bambajije guki none vya vrai dramati abayeho atamu kobwa bakundanye no kandi naramushaka vyatarisha yiga nanje mba nkene urabona ko kuboro wicara ukabona rino je baragukubisa kantu na monia mba nkene nanje kubasotora kujya but I don't have it kumi vya rino na monia hari igihe we nawe bikwa twe biratwenspira mutsa muratwenspira numvise barahebanye ariko ntibida makuru niyo niyo aho yandabajije makuru niyo nabyo nzi tubibona nk'abandi murabe muhebane hanyuma muracatwenspira muduha kanya tubigirego kabisa turashari kuri ku ndirimbo imeze neza cyane ihorere zijya views kuduga kujya kuntu dramati wiyumvise gute mu rujya mwanya uri kurabikurikirana wenyene jewe rero I'm very nervous iyo meje gusohora indirimbo ukuvuga nsohora indirimbo simba nzi how abantu baza ku expectinga ingene baza kubifata how they going to react mba numva nyene umengo biranteye ubwoba mugabo at the end of the day kwera ko mba nzi I have a big family behind abantu badushigikira every single day umwanya umwe nyene birantera agatsima so iyo rero mbonye biriko biraduga kujya I'm like wow people are very active kuko ngerageje kuraba orana bipostinze nago nari excited byatari kwera ko most of the time si bintu abantu bose baba baragiriye amachance yo kuronka so iyo bironse rero you don't take it for granted you be grateful gashima Imana ugashimira naho bafana bariko barabigushikanako so I really appreciate that ukuboostinga nako I don't do that. I've never done that. Really drama? Kuva ntangura career y'umuziki. Sidatanga amafaranga yo kuboosting indirimbo. And I will never do that. Ababikora maybe bafite amahera yo konona cyo ni cyambere. Icya kabiri they don't believe in themselves. Icya gatatu you are urikurata valeur ya craft yawe, urikurata valeur ya art yawe. Kubera ko if ever ushatse kubwira umuntu ati iki kintu kirarenze byatari atari uko wowe yabibonye ko kirenze ari uko wowe watumye avyemera ko kirenze kubera ko wamuteye ubwoba ukamwereka vya bintu birakaza you're not giving the value in your art yawe reka abantu ba proving the art itself babibone babigire binini niho nawe uzokwicara ukavuga ati I really did a good job yego kabisa umuziki uri kuratera imbere kandi ku nguvu nyinshi zidasanzwe ariko tuvuge yuko urubuga rwa YouTube nugo rubuga twovuga yuko rukuru rukomeye mukwiriye kwishimiriza cyane kuruta izindi mbuga bivyo rero biranantenza vyatari you know ngaha niho hantu usanga umuntu ariko reactinga nk'umuntu akuze byatari like I've done this nakoze ibi nagize ibi mugabo for example ugiye ukaraba nka monthly listeners biwe kuri Spotify you'll be surprised ugasanga ni ibintu nyene udashobora kuja kubwira umuntu ati unarakaze mu gihugu iwacu ubimwereza akaja avuga ati what's going on kubera ko usanga dufise amanimero y'aba underground byatari usanga dufise ibiharuro bidashimishije so nibaza yuko twari dukwiye kureka kwitaho urubuga rumwe nko kudandaza umuziki wacu and then tukiga strategy tukigira hamwe ituma umuntu wese aboneka ko akuze ku ruhande rwari rwo rwose if mwumva ko umuziki dushaka kubuteza imbere nuko uzotera imbere mu category yose category ya marketing category ya visuals category ya audio quality nukuvuga ivyo bintu harimo kimwe kiza kirabura n'ubundi biguma bigenda bicumbagira kabisa muri verse zawe mu indirimbo ihorere haragarukamwe amajambo mengo na ikinyarwanda cyane yo target twovuga ko
niyo target Dramati yabonye yuko nkoresheje ikinyarwanda cyane umuziki we warayumvise ijya ndirimba maze nkuyusanga nkuhimbira nyene ugeranije kubibalansa dufate ko nico kinyarwanda bavuga kirimo kingana gute Dramati ubu abantu benshi basigaye bagufata nko kumengo wewe indirimbo zawe zose uririmba ahubwo novuga ko abo bantu babivuga baba bariko bararondera cyubasa abantu bose baba bagukunda abantu bose baba bishimira ibintu ukora tuvuge raba comment kuko badakunda Dramati I believe that kubera ko if ever naririmbye je m'en fous naririmbye ça me rend fou mugabo ico ntucumve ukaca wumva ngo kubera iki bavuze ese tu vois ego kubera iki naririmbye when the sun comes out I'll be by your side spending good times with you mugabo ivyo ntuvyumve ukaca wumva ngo yaririmbye ngo sinibukana kubera ko ni duke yantuka kandi ijya touch tegerezwa kwigira kubera ko most of the time twebwe indirimbo zacu tuzidandaza ahantu hamwe so nabo bantu barakeneye kuvyumva bakumva ko babyisanzemo bakumva nk'ukumengo hari ibintu batahuramwo kubera ko n'iryo soko dufise rinini bigaca bisigura ko rero ijya toya hariya niyo yoca iza hejuru cyane kandi sinayiri hejuru cyane kubera ko wewe nk'umartiste ufite strategie ukoresha if ever umaze kumva yuko indirimbo igizwe n'indimi zirenga zibiri mugabo ugahitamwo ururimi rumwe nuko you don't like ntiwashatse gushigikira uwo muntu cyangwa ntiwashatse gushigikira ico gikorwa ciwe and sinigera nta n'umwanya kuri ayo makommentaire nico bimbwira kubera ko at the end of the day abantu twe turirimbira n'abantu batahura umuziki n'abantu bazi umuziki ngene ukorwa n'abantu bazi umuziki ivyo usabwa so they understand bagira abantu bavuga kujya nuko maybe bataba ariko birashika ugasoma amakommentaire gake yo hari umwanya vraiment ndadusoma hari uko ngene nabonye yarawa Sani sinzi ko no muvuga izina nka Satura wewe King Sadbi hari amakommentaire abonye bamupostinze ameze nabi bakomantinze we aca yishura Dramati birashika akishura commentaire bibagake vyatari kubera ko at the end of the day atabyushaka hariho kuri ajya ama platform uramuting ama commentaire ntihagire umuntu umwe agira icyo avuga iyo rero uretse umuntu agira icyo avuga turi muri democracy free of speech avuga ibyo ashaka ibyo yiyumvamwo wewe utafise uwo mutima wo kwakira nkuko wabishatse ko babikubwira urazimyutinga yero tazimyutinzo yambareka bakisanzura umwe akavuga ivyo yiyumvira kabisa utubwiye yuko muri video ya IHOLELE twovuga ko ari video ya atigeze habamo ibintu byinshi ariko nabantu bameze gute abantu b'ingeso zimeze gute utigera wifuza kubona baje muri video yawe bad energy people that hari abantu nyine bawumva ukimubona ukavuga iti ni turn off kabisa ngagotendera nyene sinzi bantu gusaru nk'umuntu ubona ukavuga ati uyu wapi era kwiye kujama video yacu nk'umukobwa nk'umukobwa par exemple nk'umu vixen you have to be top notch atari ibintu birenze umuntu wese abona akavuga ati yes I'm not taking kandi I don't have kukubona ko wagiye muri video y'undi muntu iyi bari red flag kabisa oya iyo mbonye waragiye muri video y'undi muntu bari red flag most of the time ariko nawe araba video vixen umaze gukoresha bamaze kugaragara mu video menshi hari abakobwa twama twabonye bagarukamwe ba inde drama tushaka kuvuga reko aba video vixen bari bose abari bashasha inde we mbarira Jaco nuvuga umu vixen n'umu figurant baratandukanye umu vixen the main like the starring ujya mukobwa mu muriko murakinana aba figurant babandi bashobora guca bari muri background araba danseur abo urashobora gukoresha bahari kubera ko nibo twese dukoresha kubera ko nibo dufise mugabo mu vixen nzanira no ariko sawa ni giki basi udakunda ku bakobwa bacu bibujumbura kandi aribo nkoresha nkoresha abakobwa bibujumbura je nta mukobwa bazi ndakoresha kiretse nakoreye video hanze mtoto ni wapa kwera jamwana ya numujya n'umubirigi w'umurundi jamwana ararenze vyatari umubirigi w'umurundi
ngerageje no kuraba aranakurusha n'ikirundi kubera ko no mu ndirimbo yaba ariko arayiririmba sinzi kumaze kubibona ujya mwana Ararize mbwa n'umuzungu tu kabisa ujya mwana and she's so beautiful ari abantu bavuga ko ijya ndirimbo yaryo uryohe bwayo ngo bwatumwe niyo strategy nta ngorane ubivuze nivyo twashaka rega niyo yari take no kuvuga indirimbo niyo mpamvu ijamwe utuntu twinshi ijamwe akagitari kajamwe agasolo ikajamwe ikajamwe akagapande kubera ko buri kintu cyose ubushaka ko gituma iyo ndirimbo iryoha so n'uwo mukobwa rero arimwe mu biza gutuma indirimbo iryoha kabisa ukunda kujabuka henshi mu bihugu byinshi bitandukanye twizere yuko indirimbo ihorere ari indirimbo igiye kugurura yindi miryango yo mu bindi bihugu utarigera ushikamo ivyo narashikamwe navyo nzi kubera I cannot predict the future mugabo so far novuga ko ni indirimbo iri kiragerageza gucrea ama deals atandukanye especially mu karere muri East Africa kubera ko I've received nyene ama message amwe yerekana ko the craft is working harimwo ama maison de distribution harimwo abantu bategura ama concert hanze mugabo nyene izo zama concert I'm not really into that kubera ko sometimes nasanze sinzi ngene no vyita turirekura vyatari kandi tutaba turagira kuri ayo manivu kubera ko nkanje I'm very scared kumva yuko ushobora kumbwira ngo ngukore concert muri Etats-Unis nyene mba numva I may go kubera mbishe cyangwa kubera nshaka guconnectinga nabo bantu mugabo that level hari ukuntu tutaba turagera umva nubwo vyoshika dramatsi agatumigwa muri Amerika wogenda ari ku mutima wawe mba ndabizi tu nuba wishimiye kubona ugeze ahantu kubera ko twebwe ibintu dukora si twe twenyene tubiraba hariho n'abandi bantu babiraba bakabijija so iyo rero nk'umuntu yarasanzwe azi kuri mukuru kuri munini vyatana and then all of a sudden ikintu kikamugwa mu maso akaca abona how awful it is ingene nyene bidateye igomwe kuri nivo yarakwitezeko ntubuzi ikintu biza kumugabaniriza kuri we ariko nimba ubutishimye drama izi ndirimbo muririmba ntuzifitiye icizere yuko arizo zishobora gutuma na hari ahantu rero bibaza ko indirimbo nziza ariyo yigurisha tuvyite gute drama nyene izamuricara namwe mwiyumviye ego umwanya umwe mu bidushirako kandi biri ku ruhande rwa buri muntu wese mwebwe muririmba indirimbo mukaziduha twe tuba tubona yuko zikwiriye nsinshobora kuyiririmba nkayishira hajya ntuyirabe ntagire n'umuntu n'umwe ayirabe ni ukuvuga ica mbere n'abantu ica kabiri est-ce que twe umuziki wacu tu marketinga gute tudandaza gute apana no ku ruhande rw'umu artiste ni ukuvuga mu gihugu uwo muziki bawudandaza gute ni bandi bashobora kushikana kure kubera ko umu artiste wenyine ntashobora kuvyikorana urumva if ever nshaka gukora promotion muri Tanzania muri Kenya muri Uganda sinje kuja musi $5,000 urumva yego twari dukwiye that power of medias zonga mu gihugu that power of promoters nga mu gihugu babantu bashobora kuvuga ati we have the voice yo kuvugira ikintu canke kuvuga ku muntu and then the whole East Africa will be shaking abo ba promoter canke aba influencer murabaha ko gaciro nibaza ko it depends byari bikwiye ko tukabaha kubera ko that's a must kukabaho gaciro muga sometimes nawe birakugaruka ko ukiyumvira let's say wewe nk'ubu turavuganye ndakubwira ati nshaka ko ino project tuyikorana ukwezi kose mugabo nshaka kumakinga sure yuko iki kintu zo gushikana mu Rwanda muri Kenya muri Tanzania will you do that twavuganye uwo bikora twavuganye nani maulaji anakuwa nyene ntangorane jewe kubera ko amahirura yambwira niyo ngorane na mampura nayo how come would you tell me ndaguha $5,000,000 gira promoting indirimbo
nzi neza yuko mw'ivyo bihugu ndakubwira ati namwe bivana kungene tuba twumvikanye drama none umpaye mufungu nawe ndaguhaye akarorero okay umpaye mufungu kwiye none wewe nuri mu ba promoter inabidi nijiongeze nuri mu ba promoter yego chabisa ko what is the way strategically what is the way wewe nyene umuntu yokubwira ati I really want this song ko ndayisanga muri Kenya on every radio how are you gonna do that iyo tunaza tukabyongera twarakungene tubishira none two bivugana so that's the problem nukuvuga twebwe valeur dutegerezwa kuyibaha nk'aba artiste kubera ko mwebwe muri abantu bakorana ubushake yego urumva kandi mukora ibintu mubikunda so no kubariha ryari itegeko kubera ko jewe nyimba muri ko muramfasha ejo ibyo bintu muri ko murankorera iyo promotion muri ko murankorera hari ikintu iza kunyungura wowe iza kuba yakunguye iki most of the time nitwe tuwininga kubarusha mugabo natwe dukeneye yuko ejo ninagaruki wawe nzoba ndi sure yes ariko drama umaze kutubwira yuko kuko ngerageje kukumva umengo aba promoters bo ngaha iwacu umengo hawajiongezi sana kugeza yaho twovuga yuko ngo we urizeye gukorana nawe kugira agushikane ahandi hantu none niki kibokoraga drama bitware gute bigende gute ku buryo yaho ubona bana jewe numva umengo nokora uko twokorana ndafise n'icizere murashobora no kunshikana ahandi hantu jewe mba nifuza nanje kugera ariko biciye kuri mwebwe aba promoter ikibazo kiba kiri sindagutahane oya juste ngerageje kukumva ko wari kuransigurira biboneka nko kumengo wewe aba promoters bahani wacu ari ahantu tutarashika cyangwa ari ahantu saba promoters bonyene ni twese n'aba artistes arantu tarashika dukeneye gushika aba journalistes arantu tarashika dukeneye gushika aba DJs aba sportifs aba athletes twese kabisa indirimbo zawe uko zagiye zirasohoka nta bufasha bw'aba promoters bukomeye twovuga yuko baragize ico bafasha burimwo bwinshi byatari yego akene ntidushobora kwirengagiza buri muntu wese ikintu akora ni ukuvuga nyimba jeje nshobora kuvyuka nkavuga inkuru yawe hakagira abantu batatu bayibona uba wankoreye akazi mugabo kom haba hariho iyindi niveau umuntu aba akeneye kugerako maybe mbona ko ntashobora kuronka iwawe ndashobora kuvuga ati reka nje kwirondera ku wundi muntu kubera ko ugereranije kuraba n'aba artiste bakomeye ntibariha abantu bakorana bonyene mu gihugu iwabo barariha n'abandi bantu bo handi hantu kugira babafashe gushikana umuziki wabo kure nimba wowe nzi ko indirimbo yanje ushobora kuyikorera kuri market iri local ari undi muntu nzashobora kuyishira international ndamurondera niba ushoboye kuyishira international nawe nzokurondera hama ndakuriha amafaranga uzoba wansavye hama dukora akazi kubera ko nzoba nzi ko uzokankorera muga mugihe nzoba mbona yuko nawe nokuriha ako kazi udashobora kugakora I'm not gonna do that ubwa mbere amaradiyo yarakunda gufasha cyane abaririmvyi ukaca usanga umuririmbyi aronse power yo kumenyekana ku nguvu nyinshi zidasanzwe ubwa mbere aho ama TV online atari bwazi tuvuge yuko muri kino gihe radio dufise nazo nyene ntizishobora gusapotinga umuririmbyi ku rugero udasanzwe nkuko abaririmbyi mu vyifuza sinzi niveau yabo sinzi niveau bigerako mugabo uko vyogenda kose ntushobora kulayinga on the same platform uko ivyo vyitegerezwa kubishira mu mutwe no matter how ntushobora kugumana iyo platform yonyene uzotegerezwa gukenera n'izindi kandi niba baba batari kuri niveau yabo bonyene bazobona ko batari kuri iyo niveau hama bagerageze kwiga improving themselves bagere kuri ayo manivo kubera ko twese byari kutworohera if ever I know yuko iki kintu ndiko ndarondera nshobora kukironka ngaha narinze kuja ahandi hantu bisigura ko rero ari niyo mpamvu Dramatist twakunze kumubona ku maradiyo agiye gutanga ibiganiro bitandukanye ushobora kutambona mugabo you don't know if I pay them to play my music simaka uje kuri radio simaka ube in person simaka ushikeyo ahubwo we strategie yawe ikoresha gute eske abo bantu waraba contacts muravugana kubera ko je ndise hari amaradiyo ngaha turiha kugira badukorere iyo service yo kuvuza imiziki yacu yeah amaradiyo musanzwe mukorana okay
ni bande woshimira kubw'indirimbo yawe? Buri muntu wese afite uruhara mu guteza imbere umuziki w'u Burundi pana n'umuziki wa Dramati. Shimira buri muntu wese ashobora kuvyuka akavuga fate nk'akarorero urya mu ngari hajya ashobora kuvyuka agatora kamera yiwe akagufotora ifoto nziza and then ukidandaza nk'umu artiste. Bajya bose n'abantu bo gushimira mwebwe abo promoter uri kuravuga abo bafana batwumviriza baza mu concert every day. Uwo muntu ari kuri écran yatsa televiziyo bagashiramo indirimbo yawe atari uko babimutumye. Everyone abo babari baryama hasi ugira bafate image nziza everyone. Ariko umaze gusohora indirimbo Drama wewe muri wewe ukabona kabisa indirimbo ni hits, indirimbo abantu bayikunze, indirimbo abantu bagishimiye, challenge hirya no hino imeze neza, ariko ukaja ahantu iyo umaze gushika aho hantu abo bantu ntibabone ko wewe washitse muri ico kibanza, hama indirimbo bakaca bayivuza, ariko muri bari abantu batakubonye ukazambaye banatoa abana iyo ngoma ni burobe iyo ngoma sio kadi muri wewe vyakira gute? Ntibirashikira mugabo ni umunsi vyonshikira canke iyo numva binshikiye sino kwisansa neza kabisa kubera ko waba wabishizemo umutima wabishizemo amafaranga ubu ukeneye ko abantu ba appreciating. Sinibaza ko ari umu artiste umwe yokunda ko bimubako. Wewe muri wowe wamaze kwishiramo yuko ijya ndirimbo ni kadi irarenze kandi ari umusani twari kumwe tuvuye muri studio eba naranyumvishije n'indirimbo yakoze Burundi bwose bugiye kujugumira. Iyo ndirimbo ngira nta 50,000 ifise kuri YouTube. No kuvuga mpora numva akazi yimbise ico gihe. Ndio yakari umugenzi waje sinshobora nahiye tudura mugabo ndazi ko muri ndazi kata amahoro yigeze aronka kandi n'ubu ndazi ntayaronka iyo abonye iyo ndirimbo. None wakomanse gute? Ngira aratweza yavuze ati muta what's going on room nibaza ko ashabi ibintu bibabaje tu. Agova Drama mu minsi heze umuririmbyi mwari muri kumwe muri label imwe ari we KILIKOU akili mwari kumwe muri Bantu Boy hari amajambo yamuvuzwe ko amaze gukora ikiganiro nimwe mu TV ikomeye aho bamubagije abantu twovuga ko yoshimira muri carrière yiwe haje impari zidasanzwe aho twagiye twumva avuga ko ashimira Oscar. Kijya kintu Dramati nimba yarakibonye nk'umuntu usanzwe uzi neza uko mwabanye na KILIKOU muri label ya Bantu Boy, ivyo KILIKOU yoba yarafashijwe canke ivyo yoba uko muba mwarabanye nawe juste muri rusange, kijya kintu wacakiriye gute Dramati? First of all ntibindaba. Second kweri iki mutibaza impamvu yashimiye Oscar hatashimiye undi muntu wese keka abafise impamvu antuka. Cya gatatu umwe wese afite uruhusha rwo kuvuga ibyo yiyumvamo n'ivyo we watahura cyarenze kwiyumvira abantu baza kucyakira gute canke birababaza canke ntibibabaza. Byari bikwiye yuko ashimira Oscar imbere yuko ashimiye imbere yuko ico ni kibazo cyo kumubaza kandi we bafite impamvu yabigize. Nico kintu rero mwe munyegeza ko mudashaka kwerekana like kubera iki yashimiye Oscar atashimiye undi muntu. Tuvuye ko atabufasha bwa Big FIZZO bukomeye bwoba bwaragaragaye mu buzima muri kariyeri ya KILIKOU akili mwarabanye Dramati we nyimba ari kabibona. Listen we nyimba ari kabibona niko abivuga. You not getting anything. hageze ko Dramati nawe ashimira. Je nshimira buri muntu wese. Yoshimira nde muri kariyeri? Jewe muri kariyeri yanje nshimira umugabo bitwa Jules nyakwigendera kuva muri YBSP yarapfuye kubera ko niwe yamfashe ukuboko antwara muri Bantu Boy. Shimira Amir kuba twarakoranye muri MA. Shimira Landry SB kuba twarakoranye muri Landry SB. Babaye batatu. Shimira baramuza bose ba Chepa Pro bantwaye kwami ni kuvuga buri muntu. Nshimira Ade Ingo bamwitwa manager Bruno yandihiye indirimbo za mbere naririmbye muri Bantu Boy. Indirimbo zanje za mbere niwe yakuri aho se ni kuvuga abo bose n'abantu nshimira Mezo ya Bantu Boy. Nshimira Mama Eden,
shimira Big FIZZO Kweki Big FIZZO baje mu bwanyu. sindimo ndabatondeka ku murongo kubera ko n'uwandihiye indirimbo za mbere natanga kuyumva urumva aho namuvugiye Gucci Drama. Ushimye kubahereza mubo watondaguye wose. Ariko utashimye kubatanguze bana je ndashimye Big navuze FIZZO uwo nibuka ari nabo ntibuka bose sinariko ndabatondeka ku murongo. Big FIZZO afata ikibanza kingana gute muri ahe ya dramatique? Sinzi ikibanza afata muga ikibanza cyose afata ndazi ko ari ikibanza kinini cyane. Ucishimira ariko wishimira icyo kibanza? Ndacishimira byatanda kubera ko first of all general umufana wa Big FIZZO and then kuba gusa kumva ko muzokorana mu akakwakira akakuba hafi akashaka no kugushigikira naho atobikora bro nyimba yamaze kugira umutima it's very enough, it's clear enough. Yeah, kubera ko ni nkuko yari gutora wewe kandi nturi umusani akagutora akagushira hajya ati ngira ndaguforme ndakugira umusani mugabo ntiyatoye we yatoye dramatic, that means yarafise umutima wo kumfasha kabisa. Kubagaragara kenshi usanga bako baramucafuza bamuvuga ukundi kuntu gutandukanye mu gihe uzi ubufasha bukomeye ashobora kuba yarakoze. Ico kintu nka dramatic ukibonye cyangwa ucyumvishije wibaza yuko muri wewe ucakira gute? Ujya no mu artiste akomeye ni umuntu agwana cyane ivyo ndabenda zikatacho bimubwira. Urumva rero je sinoje mu kibanza ciye ngo bimbabaze numve nibo nyene ndazi katacho bimubari. Kumengo nawe nyene yamajaga kwishura. Yishurana rero urumva ko kabari karabishura je nta ruhara ndabifise mu kumishurira. Muga I think yuko yarakwiye kuwahwa ivyo yakoze Big FIZZO. Si Big FIZZO wenyene abantu bose bazi ko bayaga kuri Big FIZZO. Nyene ndiko mvuga abo bantu bose bakoze ibintu bikomeye cyane ba Lolilo bande ni kuvuga bari bakwiye kuronka respect yabo ingana n'ivyo bakoze kabisa. Yego. Drama abandi bariyimvye n'ivyo ngo bariko bararongora ariko sinshimye kuba garukana. Drama abona yuko yinjiye muri affaire zo kurongora umuziki wiwe so zimye utakigaruka. Ngorane ngayi wacu shobora no kuzima da. Ne biragoye ne saza ari ibintu bigoye. Ariko utinya Drama? Oya sico niya simfise ndongora sifise ndamutwara ntihagera ndacari muto ndacafise gukora ibintu byinshi mu buzima navyo nzobikora mugambi yaragera. Winjiye muri zo affaire n'abarongoye murabona imyaka barongoreyeko bariko bararongora murabona imyaka barongorerako nibaza yuko si ibintu byihutirwa kuri jewe. Nico tinya ariko kuzima oya kuzima ni strategy y'umu artiste wari we wese. The video yararongoye ntaguma bakoma amahit every day. Ngaha mu Burundi tugageje kubira bajutsi bose bararongoye ngaho tugageje kubira umengo ico kintu kibaye basi ubugi usanga ari none biva kukiga Drama. Amajukumu y'ubuzima majukumu yarakuba mengi none babijamwo bataritegura mbe aburi kuravuga ko nawe ushaka kuzana ingorane aho zitari. Tanga karorero nko kuri kwiradio yavuga ati uyu nakana nakabaragize ubugeni baca barazima. Urababona nawe ntabo mbona uvuga ko utababona. Ntabo mbona haga karorero abantu bariko barabakurikirana twumve kugira turabe ikibazo aho tugitorera turabaho byapfiriye. Urabakurikirana niyo wewe je nabo nkurikirana wowe urakwepa Drama umviriza Drama wowe urakwepesha mu gihe usanzwe uziwe neza na neza yuko mwepesha ikintu na kimwe uzigutse ko ndabizi canke ndabikurikirana ntavyo nzi. So wowe nawe utanga example komsa tugufashe tutorere inyishu mu mwanya ngaha mu gihe tubona ko ari kibazo turabaha ikibazo kiri. Bavuga ngo MB data ngo yararongoye ngo yarazimye tambira ku rukuta yisohoye ryari none amahiti ya MB data tambira ku rukuta yisohoye ryari yari yamyiruka none bamureka ivyo bintu mureke ba artiste bikorere urongora utarongora uzima utazima safi. Umuntu agifise capability yo kwandika indirimbo aja muri studio akandika indirimbo akayisohora afise ubushobozi bwo kubona ko wewe yazimye mugabo ejo yaje akagukubita hit song kumiko kandi nta muntu numwe azima bro. Ariko ni giki cyo tuma none Dramatic nawe nyene atiyumvira kuzana umugore
ikintu cyo tuma nimvira kuzana umugore sivyo ndamutwara hano mfise drama isi umutwara hehe none higa umugore mwe mubona mariage bisaba bitubirefu kumbe rero bariko barabikora baripanze bitubiko fresh bane kupe mfano ngize mariage umugore aciye asamye mfise amachance angana gute yo kutaboneka mu muziki mwo mwanya makeya kubera ko umugore atwarinda amezi 9 kavyara kamara nk'amezi 5 turiko turarera umwana twese hamwe ubaye umwaka n'amezi angahe amezi 9 hafi amezi 9 n'ayandi nk'atanu atandatu kuvuga muri uwo mwanya uza kuba umaze ariko witaho famille uri kubana n'umuryango kwitaho umugore aho bugiye abandi bantu mu mwaka bamaze gukora mu ibintu bikomeye byataho uri nawe ubugiye ko nakarero ka hafi jewe mbona ariyo mpamvu uratinya kubyinjiramo sivyo ntinya ahubwo ntiyaragira nihagera nzobikora ariko umukobwa Dramati uba wifuza yuko azokubera umugore w'ibihe byose azoba ameze gute Uwimana izondungikira tu wari wese sinzi ko dafise amenyo sinzi ko hari kimuga sinzi Uwimana izondungikira ngo umutima uramuhise muko mbere umugore that would be the person kabisa zimwe mu ngeso ufise utifuza ko umwana wawe yozigira nizihe kurara mwibare tubarera twakirako uri mu bari nibi twavuga yuko cyo kurara mu mabare wabifashe nk'ikintu gikomeye mu buzima bwawe oya ni ibintu bikeneye tu mu buzima busanzwe sometimes sindara mwibare misi yose simboregwa ngo ngende ndagwana n'abantu singenda gusaba inzoga sinicara ku mameza y'abantu tutari kumwe I'm very focused on my table I'm very focused disororera abantu banje turi kumwe tuba turiko turaryoherwa tumeze neza atari umwe afise ingorane kabisa ikibintu kurara yo uri kuragora abantu uri sabutunana ubore gugwana n'abantu terana amacupa mu gihe uzoba uri clean atangora uri kurateza mu bantu you protect your brand you'll be okay naho ushikana saa 4 z'agatondo kabisa ari umuntu numvishije drama avuga ntingo abaririmbyi iyo bafise amahits kenshi ukunda kubabona basohokera mu bibanza bitandukanye weekend nkiyo yani chaque weekend ari gihe ukunda kubabona Mbega biva ku kidrama ubushaka ko interactinga n'abafana kubera ko wasohoye indirimbo utegerezwa kumva ko iri mu bantu cyo kumusoko kuja mu mabare umviriza ndakwereke ikibi suko ngo bakubona mu kabare ikibi eske bakubona mu kabare gute uba wifashe gute uba usa gute naho musani kuja mu kabare ni ibintu bisanzwe kubera ko ejo ndakeneye kumva ko indirimbo naririmbye abantu bayizi yabashikiriye ico kintu bugiye kuraba of course urakeneye kugenda uvugana na DJ umbwira ati DJ chukua hizi weka kumfuko utakunywa soda piga nyimbo watu wa enjoy urakeneye guhura nabo ba DJ bavuza indirimbo za misi yose urakeneye guhura nabo ba nyene ububare abafana bawe baza mu kabari ejo nibo bazobwira ati you know what ngo dukora ga showcase ngaha dukora ukuntu connectinga n'abafana bawe izo connection urazikeneye hari abantu benshi batazoza muri concert yawe mbwa muzohurira mu kabari kuvuga ngo wame mu kabari ariko sometimes biba bikenewe yuko ugenda ugaconnectinga n'abafana ukumva umuziki wawe eske barawufise urabashikira utabashikira genda udandaje ico nanka nuko uva mu kabari atakintu na kimwe ukoze kubijanye na career yawe winjiye mu kabare ariko urasohotse atandirimbo yawe oya ntibanayivuze bayivugije ukumva ntayo bakiri genda uvugane na DJ umbwira ati mbiza rero chukua hizi franga au chukua hii soda hii nyimbo ukuna ipiga kila siku mzogaruke ngamu nziza sanga bayizi babiga afere basi urubuzo uri kurayibashiramo kungu urakora akazi nta muntu afise urudanda adakurikirana ugurura salade coiffure nutajayo uzurajayo kuraba ibiharuro nyene bimeze umukwafere wawe azokugurura indi salo yibi waca yigusigiriye yiwawe kubera ko nibazobaza nyene abikora genda ukurikirana ibikorwa vyawe kabisa drama tugo tugana ku musozo burya ni biki Dramati adakunda ko yagirizwa
ivyo vyo kuvuga uririmba ikinyarwanda uvuga icongereza n'ivyo ngo yirirwa mu kabare ubusambanyi ibintu nk'ivyo tu amahera Dramati ayakoresha mu biki? mu gufasha abantu mu kwiteza imbere mu kwinvestisa muri ma projet atandukanye yeah. Yanyuma draga umukobwa akakwankira hari ryari? Kwa kane mu kwa gatanu Drama. yari uwo nyene nakubwiye naririmba iyo ndirimbo kubera harageze igihe nambwira ati ok rero mbwira rero je turakundana ntidukundana, nambwira ati ntidukundana, nambwira sawa Bayamba. Nabyo birashika mukadraga abakobwa bakabankira Drama. areka kukwankira kubera atagukunda aragukunda ku nguvu bisa mugani gaketso natwe nimudufate nko kumengo gakeya kabisa ako iyo bishitse bagagusaba uterere mu rubanza peteze nk'ugwa mariage uyafise uratanga utanga yufise niba ntuzotanga runterere yiwawe ukabona guhaye 10,000 nibyo nzoba mfise ni nabandi yafise nzogu oho yo niyo natoye ku giti niyo nagiye ndamura hagiriye nta mafaranga umuntu aba yakoreye arega twe nitwe dukinisha amahera twenyene burya ahandi hantu nta mahera bakinisha kare uzobaze ivyo bintu vyo guterera ko mu bazungu biriye Aguza gutererera ko ari bitu bireba ntibibaho biranagoye sinzi ko barabikora guys Dramati iyo umuririmbyi akurungika indirimbo kuri WhatsApp akagusaba impanuro batanga impanuro mimi nakupachaga ikibazo nuko ntazi kwinyegeza tu ngange kama so kweli nakwambiaga unamchana live nakwambia vema mugana navyo ntibimba ko kenshi bishabimba ko gake ako mu baririmbyi kazi kenshi uba usanzwe uzinanye nabo arabo wowe udakunda gufyinata nabo bose ntidufyinata nabo kweli kidufyinata n'igitsina gore mbega gufyinata ushatse kuvuga gufyinata nyine nkakubwira ushobora gufyinata n'abashumi bawe cyangwa turahura tukaramuka we respect each other nico gikenewe kubahana ubundi bisigaye byose niyo mpamvu atagufyinata kuba kurimo why mbetwe na fyinata kwanza kabisa Dramati uyu mwaka urashobora kurangira turonse ama collabo ari international tudafatiye mu gihugu cy'u Rwanda mu bindi bihugu I think so imana imfashe gusa zimwe mu maplan ufise umwaka utarahera Ararize indirimbo ama collabo nko bivuze especially Tanzania cyangwa Kenya and indirimbo zo nga n'amaprojet nagiye atandukanye tuzogenda turababwira bukebuke bisa umva twitege ibindi bigoma bikaze cyane bitandukanye Drama kuki atama piano ni nko ushobora kumbaza kubereka atarege nyine ndiko ndaguha akarorero kubereka ata rock kubereka ata rumba yego mugasi simpaka uvuga umwe wese afise ingene adandaza ibintu vyiwe ni na style mba numva ko nanjye nshobora gukora mu gihe nzobona nshaka kuyikora ndi tayari I would do that ariko uramaze gusohora indirimbo ukicuza why wayisohora kubera ko bifata hajya nta mu artiste n'umwe yigera yicuza ico kintu kubera ko indirimbo bifata umwanya munini ugira uyisohore uba waravyize ko waravyumviriye uba warabihaye umutima ubizi tu urisi nico kintu acapella indirimbo ndivyukiye acapella